Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 5-0 umushikiranganji w'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu n'amahinguriro umufasoni imbere Marie Chantal yagendeye umurimi w'imyembe wa kijambere NDABADUGARITSE Astere ku Mpanda mu ntara ya Bubanza. Intumbero y'ugo rugendo niyo gutera intege abagwiza tunga bashize mu minwe igikorwa cyo kugwiza ibitegwa bishobora gusohoka igihugu hakaboneka amahera y'agaciro. NDABADUGARITSE Astere avuga ko yakiriye neza ijambo ry'ihumure ry'umushikiranganji ko bagiye kumurosa impapuro vyihutirwa abashe gushorera hanze imyembe na ryariko irononekara kandi asanzwe abona isoko hanze y'igihugu. Ibi vyamwa aha mubona bimeze gutya byaranarengeranye no gushogwa, bimwe na bimwe murabona ko biriko biramereramwo, ibindi navyo bikabura bigakoroka. Nta kindi cantebeje atari impapuro gusa zibiha uburenganzira bwo gusohoka kugira ngo tubidandaze mu bihugu vyo hanze. Mu bihugu vyo hanze turafise amakomande akwiye, no kuvuga ivyo bakeneye ntitwona bikwiza, bakeneye byinshi cyane gusumba ivyo dufise. No kuvuga rero ico kintu nacakiriye neza cyane kuko nsanzwe nari namaze kwinjira mu ruhombo runini cyane kuri ibi vyari bimaze igihe biriko birabora. Ubu rero izo mpapuro bamfashije bakazituronsa n'ingoga na n'ingoga duca turondera ingene tubisohora mu bihugu vyo hanze bakaduha amafaranga y'agaciro. Igihugu katorera koyoko natwe tukatorera koyoko. Twebwe burya bitugora kubera ko imbibe zacu ziba zimeze nk'izugaye gusohora ibintu. Hari igihe kenshi na kenshi usanga bigoye dufatiye no kuri ivyo vy'impapuro. Nk'ubu hariho umuntu wo muri Espagne tumaze imisi turiko turavugana, we yambwiye ko aho baherereye igitego icamwa c'umwembe kigeze kuma ikiro kimwe kigurwa amayero 20. Hani wacu rero ubishoye ku isoko rya hano nyene ikiro c'umwembe kigwa amafaranga make cyane, ntaho umuntu bishobora kumugeza. No kuvuga rero ivyo biciro bya hanze natwe dushoboye kubishika ko tukabija kubidandazako, murumva ko akarusha ari kanini cyane. Kandi bidutera intege tukagura n'indimiro tukagira umwimbu mwinshi cyane ku buryo bisumba ibi muri ko murabona ngaha. Uwo mushikiranganji avuga ko baza baratanguye kumuronsa ibisabwa kugira ashorere hanze umwimbu wiwe, kandi izo ngendo zo gushika ku kivi bazigirira n'abandi. Nivyo umwimbu wiwe urageze gusoromwa, tuza twaratanguye intambwe ya mbere niyo kumuronsa ibisabwa byose kugira umuntu ashobore gushora hanze. Hanyuma tukaba tuko turamufasha kugira ngo dushobore kurondera amasoko ya bino vyimburwa vyiwe. Ikiringo vyofata murabona ko ntiyamura ku munsi umwe, isoko tuzoguma turirondera ku buryo dushobora kuronka aho dushorera umwimbu wiwe kuko ntiwamira rimwe, bivana n'umwimbu aba yaronse kuri uwo mwanya. Iyo umurimyi arimye araja mu bushikiranganje bujejwe ivy'uburimyi n'ubworozi, baraheza bakamuherekeza bakamufasha kugira ngo umwimbu wiwe ushobore uboneka ari mwinshi kandi mwiza. Hanyuma tugaheza tugahererekana kugira ngo ubushikiranganje bwo bujeje harimo ubudandaji n'amahinguriro bufashe kugira ngo uwo mwimbu ntuheze ngo wononekare. Icambere umwimbu wonetse hariho kubushora uko bumeze, hakabaho kubuhingura, hakabaho kandi n'umwimbu ushobora kubikika kugira ngo abantu bazowihereze mu kindi gihe. Rero runo rugendo tugize si intango kandi si ryanyuma, no kuvuga ngo umwene gihugu wese atwituye kugira ngo dufashanye mu kurondera isoko ry'ivyimburwa vyiwe, turaheza tukabanza tukamugendera kugira ngo turabe ivyo vyimburwa. Bivuga ngo si wa mbere tugendeye, n'abandi bose baba bafise umwimbu turaheza tukabagendera turi kumwe n'ubundi bushikiranganje bubijejwe. Umushikiranganji atera kamo abene gihugu kwijukira kurima ku buhinga kugira bashobore kwimbura ivyimburwa bitagira akanenge maze bishobore guhayanishwa ku isoko mpuzamakungu.